Reka subire ndabaha ikaze mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ishene yanyu imwe Rudende ya Isange TV, ishene ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezwe kandi biba byakora amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabaha ikaze rero amakuru yacu yo muri iki gitondo, gahora amakuru ncane rero haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Turaza kunyarukira muri kahise tubarabira no kujanye na kudeta yo kuwa gatatu ukwezi kw'icenda muri 1987, aho umuzo wa Majoro Buyoya ku butegetsi. Hari ku munsi wa kane igenekerezo rya gatatu ukwezi kw'icenda muri 1987, umukuru w'igihugu c'u Burundi ariwe Colonel Jean Baptiste Bagaza yari mu nama y'abakuru b'ibihugu n'amareta yabo bivuga igifaransa Quebec muri Canada. Yari asigaje amezi abiri gusa ngo akwize imyaka 11 ku butegetsi. Intwaro yiwe yari yarahinduye byinshi mu Burundi, igihugu yari yaracubatse bikomeye. Yari umukuru w'igihugu yubashwe cane mbere atinyitse. Uwo munsi niho abarundi baza bumva itangazo rya gisirikare ko Bagaza ahagaritswe mu mabanga yose yo kurongora igihugu. Bagaza arahagaritswe mu mabanga. Itangazo rivuye mu biro bikuru by'intwaramiheto byagira biti: icambere, Bagaza arahagaritswe mu mabanga yo kurongora igihugu, umugambwe ndetse na leta y'igisirikare. Ica kabiri, ibwirizwa shingiro rirahagaritswe. Gatatu, komite nkuru y'umugambwe irahagaritswe. Kane, leta ya Bagaza irahagaritswe. Gatanu, inama nshingamateka irahagaritswe. Gatandatu, hashinzwe inama ngarukiragihugu irongowe na Majoro Pierre Buyoya. Inyuma y'amasaha havuze umuziki wa gisirikare be n'indirimbo zitagira amajambo, musique classique, niho abarundi bumva iryo tangazo mw'iradiyo RTNB, niyo radiyo nyene yari yemewe mu Burundi. Itangazo ryasomwe na Majoro Michel Mibarurwa byari bigoye gutahura ingene mu gatondo iyo radiyo yavuga amakuru ya nyen'icubahiro Colonel Yohani Batista Bagaza. Iyo yari mu rugendo muri Canada, hanyuma ata mwanya haciye bakaza bumva hasigaye yitwa Bagaza gusa. Uwo munsi wari watanguye nk'iyindi minsi isanzwe. Abakozi ba leta bari batonze ku buzi bwabo nk'uko bisanzwe. Isaha 3 z'igitondo niho igihugu cakwira mu gisagara cose ca Bujumbura ko hariko haraba kudeta. Abantu bihutiye kugara amabiro banyaruka gutaha mu mihana yabo. Ako kanya mu makambi ya gisirikare, abasirikare bato bari bagumutse bacakira abakuru b'amakambi bose baja kubapfungira icamaso kuri Messe des Officiers i Bujumbura. No ku biro bikuru by'igisirikare byagenze gutyo. Abasirikare baca bashwara mu gisagara, bafata mu minwe ibibanza byose bihambaye by'igihugu: radiyo y'igihugu, ibanki nkuru y'igihugu, ikibuga c'indege, ibiro vy'umukuru w'igihugu, ibiro by'abashikiranganje. Mu nyuma umugwi wabo basoda bato wavuye uja kuri Messe des Officiers usoma urutonde rw'intwazangabo zari zikenewe, barazisohora bazijana muri Etat Majoro, bazisaba gutora umukuru w'igihugu mushasha. Majoro Buyoya yarinde. Majoro Petero Buyoya ntiyari azwi n'abanyagihugu, ariko mu gisirikare ho yarazwi cane. Yari intwazangabo yubashwe cane kandi ikundwa n'abasoda bato. Abarundi bacumva iryo zina ntibatahura ko ari iry'umukuru w'igihugu. Bari bamenyereye kumva amazina adatahuritse nka Micombero canke Bagaza na Buyoya.
Petero Buyoya yari yavutse muri igenekerezo rya 24 ukwezi kwa 11 muri komine Butovu mu ntara ya Bururi. Yize amashuri mato n'igice ca mbere c'ayisumbuye mu Rutovu. Avugwa ko yari umwana aciye ubwenge rwose. Muri 67 Petero Buyoya yatoye ikibazo catumye aba mu banyeshuri batatu barungitswe kubandaniriza igice ca kabiri c'amashuri yisumbuye muri Ecole Royale do Cade mu Bubirigi. Ryari ishure ritanga inyigisho zisanzwe zo mu mashuri yisumbuye ariko kandi ritegura abazoja mu gisirikare. Kuva muri 70 gushika muri 74 Buyoya yize kaminuza y'igisirikare mu Bubirigi nyene kuri Ecole Royale Militaire. Inyuma gato yaraciye mu ishure ry'igisirikare ryigisha gukoresha ibiduga vy'intambara Ecole d'application de troupes blindées. Mu kurangiza amashuri yiwe ya kaminuza, Petero Buyoya yakoze ubushakashatsi ku ntambara yo kwikukira kwa Algeria, gutyo aramenya neza urugamba rwakozwe n'umuhari FNL kugera ku tsinzi muri 62. Igihe yari ku butegetsi, ubwo ubumenyi bwaramufashije gutahura ingene imihari y'ibinyeshamba iba itunganije na rirya ngo nawe yatwaye agwana n'imihari itari mike. Amashuri yiwe ntiyagarukiye ngaho. Muri 75 yaragarutse mu gihugu mu mwaka ukurikiye, aca arungikwa kwiga mu ishuri rya gisirikare ry'Ubufaransa Ecole Militaire Spéciale de Sainte-Cyr, aho yize kuva muri 76 gushika muri 77. Mu mwaka wa 80 yarasubiriye ararungikwa mu ishuri ryo kurongora ingabo i Hamburg mu Budagi, Académie de commandement de la Bundeswehr, aho yamaze kandi imyaka 2. Petero Buyoya azwi nk'umurundi yasomye ibitabo byinshi. Buyoya kandi yavuga indimi zine: Ikirundi, Igifaransa, Icongereza ndetse n'Ikidage. Petero Buyoya yashinze urugo rwiwe inyuma yaho atahukiye mu gihugu muri 75. Yubakanye n'umwigeme Sofia Ntaraka, benshi tuzi ku izina rya Sofia Buyoya. Bibarutse ibibondo 4, umuhungu n'abakobwa 3. Abana babo ubu barakuze, barashinze izabo mu bihugu bitandukanye. Petero Buyoya yitavye Imana asiga mbere abazukuru. Mu gisirikare, Petero Buyoya yagiye araduga amapeta uko bisanzwe, yongera kandi azezwa amabanga atandukanye. Igihe atahutse mu Burundi muri 75, Liyetona Buyoya yahawe kurongora pelonto kuva muri 77 gushika muri 80. Kapiteni Buyoya yari arongoye escadron Igitega. Ijambo escadron mu makambi akoresha ibiduga by'imigwano nico kimwe na kompanye mu makambi asanzwe. Aho aviriye mu kwiga mu Budagi muri 82, Komanda Buyoya yagenwe kurongora ikambi ikoresha ibiduga by'intambara muri 22e batayo blende Igitega. Muri 84 kandi Majoro Petero Buyoya yagenwe kurongora ibiro bijejwe imyimenyerezo n'intambara mu biro bikuru vya gisirikare, chef de bureau chargé de l'extraction et de l'opération et à l'état-major général. Aya mabanga kandi niyo yari ajejwe gushika ashikira ubutegetsi ku wa 3 Nyakanga muri 77. Mu kiganiro yatanze muri 2012, Petero Buyoya yavuze ko ari we yagira kabiri mu biro bikuru vya gisirikare, no kuvuga ko
nawe aca aba yari mu kibanza gihakwa gusa n'icya Koloneli Bagaza yari nk'igihe atembagazwa. Petero Micombe, Perezida Micombe mu mwaka wa 76 naho atari we yasumbya ipeti bagenzi we muri 87. Biboneka ko intwazangabo zamugize perezida zahisemwo uwo bafata ko yize kubarusha, ko yari afise ubumenyi bukomeye mu bya gisirikare ndetse akaba no mu kibanza kiri hejuru y'abandi bose mu bakuye Bagaza. Iminsi ya nyuma y'intwaro ya Perezida Bagaza, igihe Perezida Bagaza yaja muri Canada yaragononwa rwose, ibihe ntibyari bimworoheye. Imigenderanire na Ekleziya Katolike yari yaratosekaye, naho yaguma yirukana abapadiri n'ababikira b'abazungu. Hari kandi abapadiri bari bapfunzwe, yaguma kandi yugara amasengero, amashure n'abavuriro ya Ekleziya Gatolika yagizwe aya leta, amashure y'amashirahamwe y'amaseminari mato yari yahinduwe amashuri asanzwe ya leta. Abanyagihugu b'abakatolike bamufata nk'umuzirarumenyetso mu gihugu hari umubabaro mwinshi. Ibi byatumye ndetse kandi imigenderanire ya Perezida Bagaza n'ibihugu bya Buraya ihungabana rwose. Akazi k'ubutegetsi, Perezida Bagaza yari yaronse imfashanyo nyinshi zatumye yubaka byinshi mu gihugu. Ariko kandi mu mpera ibihugu bikomeye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubumwe bwa Buraya, Ububiligi, Ubufaransa, Ubusuwisi, Ubutaliyano, Luxembourg vyariko biramufatira ibihano. Imfashanyo zasa n'izahagaze kubera aya matati yari afitaniye na Ekleziya Gatolika. Muri ndamukiza 1987 Perezida Bagaza yari yaronse raporo y'iperereza imubwira ko yoraba neza ibyo Majoro Buyoya arimo. Bamubwira ko Buyoya ashobora kuba ariko ategura kudeta. Bagaza yari arindiriye kuronka ibyemezo bikwiye kugira afate Buyoya. Ikurwa rya Bagaza riboneka ko ryagiyemwo amakungu. Ubufaransa ndetse na Canada byarakoze ibishoboka byose kugira ngo Perezida Bagaza yemere kwitaba inama y'abakuru b'ibihugu bivuga igifaransa yabera i Quebec muri Canada. Birashoboka ko byari kugorana gukura Perezida Bagaza ari mu gihugu. Niyo mpamvu yabanje kujanwa kure cyane y'u Burundi kugira ngo byorohe. Inama y'abashikiranganje itegura iyo nama yo muri Canada yari yabereye i Bujumbura, iba ariyo yemeza urutonde ruzigwa n'abakuru b'ibihugu. Bagaza yari yahawe icigwa teme azigisha imbere y'abandi bakuru b'ibihugu. Gutyo Perezida Bagaza yagiye muri Canada umengo yahawe itegeka rikomeye. Yafata ko ari akaryo keza ko gukuraho kwa kutumvikana n'amakungu yarimwo. Ntiyamenye ko ari umutego. Perezida Bagaza yashitse muri Canada ku igenekerezo rya mbere Nyakanga 1987. Yasanzeyo imyiyerekano ikomeye y'abarundi bariko baramwiyamiriza. Iminsi yiwe muri Canada yabaye iminsi mibi cyane. Bukeye kuwa kabiri Nyakanga muri 1987 niho inama y'abakuru b'ibihugu n'amareta yatangura. Uwo munsi kandi yarabonanye n'umushikiranganje wa mbere w'Ubufaransa Jean-Jacques Chirac. Umubonano uteye isoni wamaze iminota idashika 10 nk'uko vyanditswe na Ambasaderi Cyprien Mbonimpa yari muri uwo mubonano. Bakiramukanya kandi Jean-Jacques Chirac yagirikiye ko avuga ko leta y'Ubufaransa idashobora kwihanganira ihonyangwa y'agateka kazina muntu mu Burundi, cyane cyane ihonyangwa ry'uburenganzira bwa Ekleziya Gatolika. Perezida Bagaza kandi yagize ngo aratangura kuvuga ngo asigure. Jean-Jacques Chirac yaciye ahaguruka amubwira ngo au revoir monsieur le président,
ni agasaga perezida. Ico gihe rero zari isaha 10 z'umuhingamo muri Canada, no kuvuga isaha 4 z'ijoro mu Burundi. Cyprien Mbonimpa yibaza ko Jean Chirac yari yamaze kuronka amakuru akwiye y'ivyagira bibe mu Burundi. Bisa nuko Jean Chirac atari agifata Bagaza nk'umukuru w'igihugu. Uwo munsi nyene perezida Bagaza yarongeye arahura na perezida François Mitterrand w'Ubufaransa. Uwo munsi yaramwumvirije rwose. Mitterrand aca abaza Bagaza ngo burya ufise imyaka ingahe? Bagaza ati 43. Mitterrand yamubwiye ati bonne chance, amwereka ingene Kiliziya Katolika ikomeye cane. Iryo joro perezida Bagaza n'abamwegereye ntibaryamye. Ijoro rigeze muri Canada. Mu Burundi uba ukeye. Twari tugeze kuwa gatatu ukwezi kw'icenda muri 1987. Bagaza yahawe amakuru ko abasirikare bariko baragumuka mu makambi. Ahabwa amakuru kandi ko abasoda batoya bafashe intwazangabo zitwara amakambi. Yibajije ko ari imigumuko isanzwe, niko gufata ingingo yo kugaruka vyihuse mu Burundi. Yategerezwa guca i Paris mu Bufaransa, i Nairobi muri Kenya. Perezida Bagaza yashitse i Paris ibintu byarangiye i Bujumbura. Itangazo rivuga ko yatembagajwe ryari ryasohowe. Abategetsi b'u Bufaransa babisabwe na Ambassadeur Cyprien Mbonimpa. Babwiye perezida Bagaza ko ashobora kuguma mu Bufaransa nk'umushitsi w'igihugu. Bagaza yaravyanse ngo ategerezwa gutaha, niko kubandanya i Nairobi muri Kenya. Mu kibuga c'indege ca Jomo Kenyatta i Nairobi, perezida Bagaza yarafashwe nabi cane. Imbibe z'u Burundi zari zamaze kugarwa. Kenya yaramwankiye kubandanya i Bujumbura. Kenya yaramwankiye kandi kwinjira ku butaka bwayo. Byari bibabaje cane rero kubona umukuru w'igihugu afatwa gutyo. Niyo perezida Museveni w'Ubuganda yemera kumwakira i Kampala, nuko perezida Bagaza ahungira mu gihugu ca Uganda. Muri 1988 Jean Baptiste Bagaza yaragerageje kugaruka mu Burundi, yihishije aca afatirwa i Kigali mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Yahavuye kandi ahungira muri Libya kwa perezida Gaddafi. Yagiye kugaruka mu Burundi ku ntwaro ya perezida Michel Dadaye. Kudeta y'amayeri menshi cane. Perezida Bagaza acumva ko Majoro Buyoya ariwe amukuye. Yavuze ko Buyoya ata leta azoshobora gushinga kubera icabwenge zose zari zishikiye Bagaza. Yavuga kandi ko abasoda bose bakomeye bari ku ruhande rwa Bagaza. Uko niko bigendera abakuru b'ibihugu iyo bamaze igihe kinini ku butegetsi, ntibamenya ko abantu bamaze kubavako. Majoro Petero Buyoya yari yateguye igihe kinini umugambi wiwe. Yari intwazangabo ivuga make cane kumwe kwa Bagaza imbere yuko afata ubutegetsi. Ikara ariko yiyegereza cane abasoda bato bato. Mu mabanga yiwe y'indongozi mu gisirikare, Petero Buyoya avugwa ko yari umuntu atemera akajagari na gatoya. Nk'abakarorero baravuga ko ari umukuru w'ikambi. Buyoya kandi atashobora kwihanganira umusirikare yambaye ikirato kidasize neza cane, canke ngo imigozi y'ikirato idafunze neza, canke impuzu zitameze neza. Ariko kandi yari indongozi yegereye cane abasirikare bato bato. Buyoya yasangira ibifungurwa n'abasoda batoya, gutyo akama azi uko babayeho. Iyo ngo bagiye mu myiyerekano mu mashamba, Buyoya yabaho ubuzima abandi basoda babayeho muri ivyo bihe. Niyemera kandi gufatwa nk'umukuru. Abasoda bamwibukira kandi ku mupira w'amaguru, aho yakina cane n'abasoda bato bato, akaba ndetse ari nawe yatunganya inkino hagati y'amakambi bitahora bikorwa n'abakuru b'amakambi mu Burundi ndetse n'ubundi buryo.
ivyo vyatumye kandi Buyoya akundwa cane n'abasoda bato bato mu gihe kandi igisoda carimwo imyidogo myinshi kuva aho Perezida Bagaza ashikiraho itegeko abasoda bato bato ngo bazohora basubizwa mu buzima busanzwe uko bakwije imyaka 6 mu kazi. Bagaza yashaka kurwiza abantu bazi ivya gisoda, agashaka ko bavuye mu gisoda baja kumucungira mu mitumba, agategekanya ko hamwe hoba intambara ikomeye yoba afise mu gihugu cose abo aca yikorera ko. Ingorane rero nuko avuye mu kazi baca baba ibishomeri, ikabagora gusubira mu buzi busanzwe. Perezida Bagaza ntiyigeze amenya inguvu Majoro Buyoya yari afise ku basoda bato bato nkuko we yari icabwenge ikomeye, akaba ndetse yarakoreye mu banyamubwenge mu gutembagaza Perezida Michel Micombero. Perezida Bagaza yagumye acunze intwazangabo be n'izindi cabwenge, ntiyigeze yibaza ko kudeta yozanana basoda bato bato. Majoro Petero Buyoya we nibo bagumuye abo aribo bafata igihugu hanyuma barakimuha. Majoro Buyoya yari afise kandi inguvu akura mu nzego zo hanze. Amashure yabayemwo mu Bubiligi, mu Bufaransa ndetse no mu Budagi yari yamuhaye akaryo ko kumenyana n'inzego z'iperereza z'i Buraya ndetse na cane iz'Ubufaransa. Mu gacerere kiwe kenshi Majoro Buyoya ntiyaboneka ko hari ibyo ariko arakora byo gutembagaza ubutegetsi canke kugumura abasoda. Yarafise abamuronderera akenewe mu mpinduka yari igiye kuza. Hari kandi n'abavuga ko amafaranga yakoreshejwe yoba yazananye kwa Perezida Mobutu muri Zaire, uwo nawe ngo yari uwundi mwansi akomeye cane wa Perezida Bagaza kuva aho Perezida Kadafi yaza mu Burundi muri 1985. Perezida Bagaza kandi yaronse amakuru ko Majoro Buyoya ariko arategura kudeta, ariko arabura ikimenyetso na kimwe afatirako. Nkuko Bagaza yari yarabikoze bakura Micombero, inguvu za Buyoya zabaye kumenya gukorera mw'ibanga ridasanzwe. Yongera kandi akorera mu bantu Bagaza atashobora kwibaza ko icabwenge nka Buyoya yakorana nabo. Kugumura abasoda bato bato vyari vyoroshe cane kubera ishavu ryari mu gisirikare. Kubabwira kandi ko Buyoya ari we bakurikira navyo vyari vyoroshe kubera yari azwi nk'intwazangabo ikunda cane abasoda bato bato kandi yanka akarenganyo. Mu zindi ntwazangabo Majoro Buyoya yarubahwa kandi yaratinywa. Abamuzi cane bavuga ko kuva mu ntango za 80 Buyoya yavugwa ko ari we azosubirira Bagaza. Hari kandi uwigeze gutera inkuru ingene bariko bakina umupira, hari intwazangabo imurusha ipeti yataye hasi komanda Buyoya. Ubwo nyene baza babona ya ntwazangabo iciye bugufi ngo nyakubahwa ntuze ibimpore niwaba umukuru w'igihugu. Uruyeri rukomeye cane rwa Majoro Buyoya kuva ku wa 3 ukwezi kw'icenda muri 1987 kwabaye kwerekana ko ari kudeta yakozwe n'abasoda bato bato bagumutse, maze baza agusaba ko ari we atwara igihugu. Uwo mengo kandi ni ibintu vyikoze we ataruhara na rumwe abifisemwo. Ku rupapuro wo mengo nivyo abasoda bato bafashe amakuru mu gisirikare baja kubapfunga muri messe des officiers, mu nyuma basoma amazina yabo bakeneye babatuma gutora uwutwara igihugu. None urwo rutonde rwakozwe nande? Ni kuki abahamagaye baciye bemera igikorwa batumwe? Ivyakozwe n'amakungu kugira ngo Bagaza abe atari mu gihugu. Aya makungu yabikobrana n'abasoda bato bato. Icigwa ca kudeta ya Majoro Buyoya, ibintu
biboneka byafashije Majoro Buyoya gutembagaza Perezida Bagaza ni ibi bikurikira: icambere, ishavu ry'abanyagihugu kubera iyugarwa ry'amashengero; ica kabiri, ishavu ry'abasirikare bato bato baguma birukanwa uko bwije nuko bukeye imyaka 6 mu gisoda ari bamazemo gusa; amatati ya leta na Kiliziya Gatolika; ica kane, imigenderanire mibi ya Perezida Bagaza n'ibihugu vya Buraya y'uburengero; ndetse ica gatanu, imigenderanire mibi hagati ya Perezida Bagaza n'ibihugu bimukikije Zaire ya Mobutu, u Rwanda ndetse rwa Habyarimana. Hari kandi ibintu Koloneli Bagaza ndetse na Majoro Buyoya bahuriyeko mu gutegura kudeta: ica mbere, kumenya kubika ibanga ku rugero rudasanzwe; ica kabiri, igikorwa categuwe imyaka myinshi; kane, gatatu, kumenya gukoresha inzira uwutwara igihugu adashobora kwibaza; kane, kuba uhagaze mu kibanza ciza mu gisirikare ku buryo uba ushobora gufata ingingo kandi ukaba uzi amabanga yose y'igisoda; gatanu, kumenya igihe ciza co gukoreramwo abanyagihugu ndetse n'amakungu akabitahura. Ivyo rero ni bimwe mu vyakozwe mu butegetsi bw'u Burundi na cane cane mu gihe ca Perezida Bagaza, ariko nanone bikaba vyakagombye kubera icigwa na leta ya Perezida Ndayishimiye bivanye nuko abo yizera ari bashobora kuzamutembagaza. Reka rero tubashimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru ndetse n'ibiganiro twariko turabashikiriza kuri iyi saha, tube dusozera ngaha, n'ubundi turaza gusubira mu makuru araza kuba agezweko, amakuru araza kuba ariko aravugwa mu rurimi rw'ikirundi. Reka mbashimire rero mwese mwari kumurukurikira muri mu micungano itandukanye igize igihugu. Reka amakuru yacu y'aka kanya tube tuyasozera ngaha, tuzosubira n'ubundi mu makuru araza kuba agezweko.